bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 20 umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 20. Yohana igice ca 20 umurongo wa 19 n'uwa 20 handitswe ngo nuko kuri uwo munsi buhwibiriye niwo munsi wa mbere w'iminsi indwi inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza abahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza vyiwe no mu rubavu, maze abigishwa baranezerwa babonye umwami. Mukundwa uriko uradukurikira muri iki gihe twataziriye umwaka wo kugendererwamo n'Uhoraho, ndakware ngo naho inzugi zoba zugaye ntizibuza umwami kukugenderera. Sinzi ivyugaye mu bugingo bwawe, sinzi vyanse mu mwaka w'2019 w'imyaka iheze, sinzi ibintu warurindiriye vyanse, nje kukwara ngo umwami yiteguye kukugenderera. Naho inzugi zoba zugaye arinjira, kandi yinjira arakunezereza, kandi yinjira araguha amahoro, kandi yinjira arakumara ubwoba. Imana iguhezagire we witeze kugendererwa n'Uhoraho. Ndasuye ndakubwire ngo naho inzugi zoba zugaye, naho wabugaye hehe, naho bovuga ngo ntibishoboka, naho ivyo urabisha amaso bigoye gutahura, nje kusubira kukwara ngo witegeye kugendererwa n'Uhoraho. Aritegeye, nta kimuzibira, ari umwango, ari gihe, ari kirere, ari ibiteye ubwoba bandi. N'umwami w'ibihe, n'uganza abaganza, n'utegeka vyose, n'uhindura ibihe, n'uhanagura amosozi, n'uhindura umwizuka w'umuco, amarira akabitwenge. Shishikara gukora, shishikara kwizera, shishikara kubandanya urugendo mu mashure yawe, mu vyiza Imana guhamagara gukora vyose, mu bwizigirwa, aho uri hose ubandanye kuba umuntu w'Imana, ubandanye kwitega umwami wawe. Ndakware ngo muri uyu mwaka kugenderwamo n'Uhoraho, naho inzugi zoba zugaye umwami arakugenderera. Umwami uramubona guhagaze iruhande akugenderere mu bintu vyose, nawe unezerwe wuzura amahoro n'umunezero, uragahezagirwa kandi ushishikare kuremesha abandi nawe. Urakoze.